ayo mafaranga we bayakuzaniye uciye akoresha iki ikintu yakoresha ni cya aba ingenzi zije kumure zigashikira kwico cibutse ayo mafaranga tuzoyakoresha imigambi y'abene gihugu. Umugambi we nk'ubu umugambi twubaka ibitaro, twubaka amashure, twubake wa muntu kumenga arakomeye nuwenga vumenga arakomeye avuga ngo jego n'umusazi nende n'umusazi genda komeye neza cyane gose kuko jewe shaka kugira n'amagenge uyu muntu ubona ko arakomeye asha umengo kwera arakomeye umengo vyatanguye guhera ambeshe imyaka ingahe imyaka 3 imyaka 3 ninavutse jo mugabo na chance subira mu ntuzeya na chance subira hariya kumana ari umuntu afise bwanwa w'imyaka ibi ni byatsi nasize ko bisibwa Igozen TV. Bakunzi ba Igozen TV turi bahabaita gute bro kumakambi kumakambi mu gihe tariko uriya yabaye kikugira Amerika ngira yoba yarahuye n'ihungabana mu mutwe ingo twegere gatava nkubita ariko bana bamuroze ntabyo noba nzi kweri ngira ndiko ndatinya nabamuroze cyane we muramenyera wapi ni yabaye cengira yarahuye basi nyibibazo basi mu mutwe iwe arashwa mugangira arashwana oyange si cyane Rwanda ngira yitwa Edward we ni mubaya umwegereye ntubona n'igasuka yoca kwiyica none byatangiye gute yasaze gute byagenze gute sindabibona ahubwo ngira ngo yo sinzi icyo ryavuyeho ngira ngo yarabuze nk'abantu sindabibona muvyeyi umuntu yasaze kuva ryari kumengo yarakomeye oya yarakomeye sinamenye kungene yasaze naje nabibonye nk'igitangara twabonye yiruka uko nyene none henda kwereke basi we kamera ntimuyigire urumva kugira umuntu amere kujyanye mu kibano ntimumukurikirane agasara akenyuza mu bantu bre ndakanga urumva byaje gute kugira ngo amere kujyanye yasaze yiruka hama aho bamufashe bamujyane mu bitaro kumuvuza acaja ahantu kure nk'ubu tumubonye ubunyene agarutse mumubonye agarutse yarasaze yarasaze ntagwana ubwo ntagwana oya je sinari bwabona gwana mugabo burabona ko mengo yogwana umuntu abamenyeranye ninde yamenye muvyeyi we ntimumenyeranye turamenyeranye ndamuzi yego yafashwe gute byagenze gute ibyo bintu ndabibonye ubunyene kweri biradutangaje ahubwo tuguye mu gahundwe yego basi bakunzi ba Igozen TV umuntu burya biba bigoye cyane kugira ngo tumwegere hewe uwo muntu ntaganiye bava bingoa basha ndamuganiritse gute tuganire gato bro gato tuganire gato we mwantwaye ibintu byanje bandi mwebwe nababwira mwubake hano hantu kugira ngo mugomba ngo nta mahera tuganire gato mutas wa mutu umuntu byagenze gute kugira ngo asare nkuko yabaye yo ni ingwara yo mu mutwe mugabo arashobora gukira biza cyane bikagenda bukebuke none ntibigeze bamuvuza ngo bamukurikirane gusa ndiko ndumva amajambo avuga umengo ari mu ubwenge ukuntu ubwenge arabufise kandi arashobora gukira si vya kera uyu umuntu amwirukiye arashobora gukira
biba bitangaje cyane kugira ngo ubone umuntu akiri muto asare reka kandi ari cyo yokunguye nivyo igihugu biteye ikigongwe hokera yaranwe inzoga canke itabi oya ni vyizanye uko nyene vyizanye ntabwo uzi ko bari amashitani ino none mbe hani mu gihe ni majari mu gihe timajari aha bahita ku makambi kubera iki hitwa ku makambi kera niho hakorerwa amanama baga basokuru bacu niho bateramira abami niho baruhukira baca bahita ku makambi cyo twahise ku makambi ego okay ubona hari ingoro y'umutumba mutumba wande wa bihororo okay nene bashe ndamuyagishe gute muyagishe wumve ko yo yitwa nde mbega yitwa nde izina niryo ntazi kuko naje namubonye uko nyene wamuheruka komeye cyane yakomeye usubiye kumubona yaragwa yego cyo kintangaje ingo ho harafungura hari ubizi ko afungura gasha ubu nameze uko nyene muga Imana ntakikorera ubusa arashobora gukira bite umeze neza uko nuruki oya tuganire gato ibi bintu namndabibabuza haguruka gato injana he oya tuganire gato ndabigusavye je bambwiye ngo bwa mbere ngo warukomeye ngo basubiye kukubona genda komeye none kusu kuno hari umuntu akomeye yambaye ibintu nk'ibi ibi bintu byiza cyane gose iyi ni costume naguze mu bihororo aha none uhagaze ni aha ni ku makambi mu Giheta mu ntara ya bubanza narabyibagiye ntabyo nzi yameze neza nta muntu numwe ameze neza nka jewe umeze ne urakomeye mu mutwe urumva ko umeze mu mutwe uri he mbona umutwe waragiye iwanyu ni heba si wanyu iwacu ni ku isi ngaha mu Giheta mbe ni mu Giheta mama wayitwa yagiye he ari yitwa nde mama wa amazina ivyo bintu ntabyo namba ari gasupari namba ari mama wawe apana nakubajije mama wawe mama nibiki umuvyeyi nyoko wawe basi ivyo bintu ntabyo nzireka kuba muza murankoroga jewe nzi ku makambi ivyo bintu ni muhubake icibutso nzova ngaha muwatse icibutso ingo ngaha muwatse icibutso mama sawa bambwiriye basa akajambo gira icyo bambwiriye basa bande ikibazo ufise gira ikibazo ibibazo bitatu ibibazo 10 ibibazo 100 wowe ukeneye icibutso gusa ku makanzu so abanyeshuri mbega bazoca bakigira gute abanyeshuri bazocigamwo abanyeshuri wowe ikintu ukeneye gusa ni icibutso hama ingenzi zo ziraza kuraba zituzaniye amafaranga abantu ayo mafaranga we bayakuzaniye uciye akoresha iki ikintu yakoresha ni cya aba ingenzi zije kumbure zigashikira kwico cibutse ayo mafaranga tuzoyakoresha imigambi yabe n'igihugu umugambi we nk'ubu umugambi twubaka ibitaro twubaka amashure twubake wa muntu kumenga arakomeye bitandukanye menga arakomeye uvuga ngo cego n'umusazi nende n'umusazi genda komeye neza cyane gose kuko jewe nshaka kugira n'amagendo uyu muntu ubona ko arakomeye asha umengo kwera arakomeye umengo vyatanguye guhera ambeshe Demo umenga avuga nk'ufise ubwenge asha muga mu misi heze asha yari umusazi pire ariko ubumengo vyatanguye kuzamo imyaka ingahe imyaka 3 imyaka 3 ninavutse ejo mugabo na chance ubira mu ntuzeya na chance ubira hariya kumana ari umuntu afise ubwanwa w'imyaka ibi ni byatsi nasize ko bisibwa ni byatsi bakize n'abana mwebwe muri ko murantwenga oya bagutwega kubera kandi jewe sinari meze mbe natwenze ryari sinari meze gutwenga nibuka we rugira gutwenga turaba amazi ayo ni fan inzoga oya inzoga ntayo nuwa inzoga barambujije shaki umwitaye itabi bimeze gute vya bindi bagira kuriya
itabi nagize oya ibyo bitabi ntabwo undi kibasi kunda gufungura iki nko buno kugurira iki yewe njye umuceri uwo muceri uwo niwo namanje uwo uwo niwo namanje uwo ingwino kugira ntibagure ibigombe vyiki no uwo n'umuceri njya uwo n'umuceri mm uwo n'umuceri uwo uwo n'umuceri mwiza cyane umuceri uwo n'umuceri uwo n'umuceri wo mu rufunzo uwo oya nize se kubiga ibi nibivu oh ibivu ntibimeze gutya uwo n'umuceri uryoshe cyane gose ubu bawita mburuguri oya no ibi nibivu ibi nibivu uzogwara wari ndi yakurungitse ndi yakurungitse je nakubonye uri uryamye mu bivu mvuga ati sinogera ntizosubire kugira ibi nibivu ibivu bimeze gute ibi nibivu wamwe ibisi bivu yego reka kubesha reka kuba muza murabesha izi nizo njya namenyereye hanyuma rero ako makambi bahubake icibutso aha umwami mwezi gisabo mbe ni mwezi gisabo yarahakunda cyane gose hajya bahita ku mugerero hajya bahita ku kigabiro abahita ku makambi aha ni mu giheta umuntu nzi wo mu giheta ninde umuntu nzi mu giheta n'umuntu yagiye mu Faransa ari mu Faransa ne president wese wo mu giheta nawe president uramu umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ujya namukunda cyane gose president uramu namukunda kubera ujya jewe twariganye mu wa gatatu wiganye na azi ubwenge cyane gose kandi jewe naragurutse kuraba mbe ni General Major Evariste Ndayishimiye naragurutse ngiye kuraba ahantu avuka nace nsanga yarateje imbere abene gihugu none nanje nkeneye guteza imbere abene gihugu bo ku mutumba mvukako ma telefone yanje zana na mfise 200 telefone yanje bayitwara ubwo mu telefone ishakoshi igihe nanje nkeneye guteza imbere abene gihugu bo ku mutumba bo mvukako none ubu allo iyi ni telefone iyi telefone Android S3 urabona S3 n'icenda byose bica bijana telefone mama wawe basaza gutora allo ego yo ego je bambwiye ngo ndagwaye tuzobonane nzoza gute nzoza ku mutoto imodoka nayo nshaka je nshaka kugendera ku mitoto nzoza ku mitoto nzoza kugendera ku mitoto hanyuma ncenda gushikira urakoze mutama ego Igozen TV.